waraje kundaba iwanje nibana mwigeto ntugara imiryango ibiri ndabesha ndabizi bra ntugara umuryango wa mbere wa kabiri kandi naho ko minduru ntaho gutabara kandi rero hari ahantu hinyegeje bra hinyegeje kuburyo naho nari gukoma induru sinzi ngifotebu yose yacize warahaje rimwe urahaza kabiri gatatu karenze nta na kimwe nigeze ndagukorera niki bisigura yuko umuco kwa mugendagenda wari ufise ntiwatinya kuja mu nzu y'umusore kandi kijyagiye sukuvuga ngo sinari bwahonje waruma urabyumva merci hajya wowe waza kundaba sanzwe mfise umwana w'imyaka 2 mukwiza imyaka deza hajya shebuka kwambaje tutatu n'utwana washobora ngo numwana mubwo yarankunda bobo Jaho mwijenda baranyikundira gusa. Indira gukunda muga. Urinzo yibuka ruturata. Rero niko kandi. Nukuri kwima urinzo yibuka ruturata bisigura yuko Bobo. Oya just. Bobo. Sigurira umukobwa yoza mu nzi wawe haheze imyaka 7 akibuka n'ikintu yabonye. Reka ndakubaze. Idri. Yari nabonye video ya Premier Ministre. Harimo n'amashinga amateka bamubajije ikara cha Brarudi. Yabishuye ijambo rimwe. Nitwofata amahera twoshize twayifumbire ngo tuyahaye Brarudi. Ndavuga ati nivyo. None nasemereye kanga mvuga yuko amahera amadevize Brarudi hereza ba Bruce Melody nabanda va muri BRB. Sa utashika franka bakupatie Brarudi devise. Ubeshe ngugiye kugura ifumbire kumbugiye kuyahadacho. So turakuwa na akili sawa. Yewe byadaje biragira. None idolari 200 bamuhaye daju. Bagenda ega bayakura muri BRB. Ega Brarudi inzoga izandaza mu marundi. Sauna shika des amadolari y'igihugu. Uyarishe none dajuweza ko bamuhemze frambu. Bruce Melody bamuhaye frambu. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ndabara mwijeme wese muko baradukurikirana aho muherereye hose ndabahaye mwiriwe na mwaramutse. Rero muntu w'Imana dukurikirana wamudukurikirana umwanya wose wa muri update n'ibikorwa byacu wamuhari ndagusaba kugira sabone utaragira bien sûr ucugira j'aime utibagira na commentaire ndetse utibagira na partage kugira ngo dushike kure kugira ngo dufashanye muri ibi na biriya ndetse kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza cyane nigisabo sitegeko nihimbaza Hanze Delicia rero muri kumwe ndiwe na Idris papa wa mwamikazi ni misi aratuje n'umuntu atuje kwera ari mu ma processus yo kurongora narongogwa ararongora Ivyabo yambu cyane yewe kama none habaye umuba mwiza gaderi na saporo urimwo kigide munikiza mana yawe oya ko hindurana n'imigambi ya office mwimisi aya aya arafashwe mpiri kagaza arafashwe mpiri none umunyegenda ko umunyegenda je umunyegenda attention bakene kumenya ikibazo kimwe hari umukobwa kuri agateke yitwa Minyone n'umunyegenda wewe uri umunyegenda bamwamikazi umunyegenda none kubeka ije nguma nkwana abanye nguma toujours ndi n'abanyegenda bituganye abanyegenda rero ingena muri uyu muji twasaze umva turaha gusa mufite speciality imwe muramfata mpiri none je nagufashe mpiri aye wewe ngene gitwe umugabo Benda kubaza we nturimwo nturimwo sibazi imisi mbona namba baby ya birundi yabiza oya ndimwe frame we na mpasta yaragufata mpiri oya shaje burya ndatinyitse uratinyitse yego
kubera Shogeraga kweri igikorwa cy'ikije yante gusa. Kweri igikorwa kirekire cyiza ashaka gutinya. Oya. Agadugo mbe kwatamara gutera inda. Ntamwana ufise. Inda. Inda y'umwana. Mwizo kone. Oya nta mwana afise. Kweri waciye warenganye gute kugira urinde ungana uko kubera iki none ntibibaho ntibana n'ukungene ntabi wagicoka ntibibaho we mwene wacu yo vyemera ko umukobwa batarayimujwinga yaciye he tubibaze bobo umukobwa ntayavyara nanda ndamuteraga oya pana wewe nta mateka yuzi basi ataruko yo bararoga kubera wacahe oya idi jewe umuntu ufise kuva nkiri umwana niwe akimbungabunze kandi nta na kimwe aronona ntavyo rogota noya none mubanye gute kandi tubanye neza vraiment Yesu Musa azovoma amazi yo mwijenda we urazi inzuzi ziri mwijenda haba utuzi twiza twera tu amazi ya rusengo udura wikuraduga turashika ajya uturashika mbere yita gute nonoka kuri nonoka epfo yaho gutya burya buzi hajya kunda kugenda kugira ama clip abapeti bavuye Bujumbura hari utugezi utuzi twiza ukuntu utuzi twabanyegenda Nigenda shahava abana beza atari mvuze tujya tuzi dusa neza tu ego uratubona aya mazi urayabona ndiko ndavuga ayo ngombwira yuko umaze kurengana mu ngona ziraho gadenga nage nimikacura none ego kwe ntibibaho kubera tapo ntibibaho sha agutinyira iki urw'amabombe reka beno acaviza umubiri woroshe inde arapfeze inde mu amata nyina wa mwamikazi wewe abanyina wa mwamikazi na yotama umengo niba abana umukoze kumenga arafyondeka umengo ukoze ngaho umengo urutokero akaguserukira ino oya ndarenze none publicity tena guha amahera mugabo tena guha ivyo ngo uri icumashi idrijene ndagweruka kera bedoye ko bwacize niyo mpamvu utinya kuja imbere niyo mpamvu ukoresha umwanya wo guposta inzira imwe muca muriruka baba kumutwara mu mpimba abanyegenda murakunda naje kumutwara mu mpimba abanyegenda murakunda imanza murakunda ivyo muburana aha turaburana gose birakomeye oya muganje sinana kimwe nari kumugira mugabo banzu mbwiza ukuri namusavye kuneza banzu mbwiza ukuri ko ndamubona imisa hari ibintu vyiharaje harababeshera ntibirashika ari bo mazi imisi nzi umuntu abitanguje nambari challenge nambari biki nambari by'ama victimxxx nambari biki Snapchat mbe nibiki bijya biboro byari victimxxx ari umuvyo yaraho yabindongekiye bari ko baramu vraiment for real barabeshe ego uri sûr ego uwo muntu ni oya sindi bumuvuga izina mugabo ariko baramubeshera jewe ijambo rimwe namubwiye ati mu gihe twimirije amatora hama haza ibintu byinshi babigomba guhuvya abantu kuko ukaba wewe atanaye yawe urashinga basi shingire naje nakugize iki jewe ko nawe aransanze mwigeto kera mana she ubivuge ukwangirira amasini vuga ati imana impane urumukizwa urasenga bantu b'Imana muko muradukishira cyangwa ushingire nawe je Idris attention vuga ingene waje okay banzuri sinaji wawe ndeka wajehe hajya hari kwande hari wanje twahuriye mwibarabara hama isamburire ko gose ntango hari kera nitwebwe mwe na mwamikazi hari mu 2010 reka ndagutera inkuru birafise imodoka ego itesaga irenze ega muri bage babingwa narumvise ngo bagupakira ngo muri ravakate bari gusiga n'imiti none wibaza yuko none je yagupaki ntangorane warumwe turiko turashaka dusangira experience n'abantu ngaha bamenye kugira bamenye ibyo ari byo reka ndakubwira kugira bamenye yuko hari ababeshera bababeshera je vuga experience yiwanje nanje mvuga para kuri snap mugabo nawe urazi yuko amateka yiwawe yije sime okay nshaka kuvuga yawe ayo wambonye ko wewe reka ndababwira naragupakiye sawa
ndabagejeje muri jewe Idris mugaye ntwari bwaturike nkuko buri ciza gose kijya giyesu ukuwasa nuko nyene na umengo ari wari ukiva mwijenda amavuta y'ubujumba ntari bwagufate oya nuko nyene bwaturike yewe twahura nuko kandi hari kunjana usuku ari kunjana ndakwemiwe usuku wikoza abana basagote uko ejo bundi sinzi umuntu nabonye yuko bavuze yuko ajana n'abana bonze bijye nyene vya Victimxxx cyo n'umujama wanje vraiment baramubesha ntuze ya Serembonda no Serembonda no kuri dote yanje niho yari Serembonda banzirindira ivyo wavyanditse Serembonda Bobo Serembonda namubonye yari yambaye ishati ya karkari niho yari kumwe na pasi nuje baguma bavugana na pasi etwa descente urisira ko bamubeshera Serembonda Serembonda ivyo navyakora mugabo urabona yuko idiri bijya bintu vraiment mugabo banza partage experience kwanza yanje oya reka ndababwire abantu b'Imana kuja kuraba umuntu kandi tumenye je waraje kundaho ataga hato ndavyibuka ko umunsi narakuguriye ninge ku restaurant wanguriye kuri nduru izina ry'Imana ragutwenda kugurira injya ku restaurant ajya mu kigo resa mu kigobe yo suje musi we nijyaye yo aya mbere twari kumwe n'abandi n'ibindi urabivuga ivyo nizo byemera n'ibindi urabivuga rega Idris n'umugenzi wanje wa kera mugabo umvuge uko wambonye kandi jewe rega umvuge uko wambonye jewe abufata ntabonye nana ukoze no kwibere mugabo nana ukoze no kwibere mugabo abantu banze nimba utamfashe jewe nibinga nakubwira oya ndakubajije hari na tentative nakoze oya jewe urumva wampoye yuko nari nkimanuka nari nkiva mwijenda mugabo ucita amarandevu yose nuguhamagaye utazi Yesu Kristo mama Delicia abantu b'Imana bo aranyishe urumva nitavye abantu bose oya none ico narakwitavye rimwe nkasubira nkakute bijya kabiri naramwitavye inshuro zirenze ndabigize hari niberegewe nako hari nisutiye we namenye ngeze hari impamvu utabikoze iyahe oya hari impamvu je utabikoze vraiment je nticari gukunda ari wakubwiye ko nabikoreye je nticari gukunda nari kugusengera ukanakiza ukagira kugasha usuko none usuko none n'ubu ntitumaze kwicara ahantu hamwe kutarankorako usuko gade kutarankorako usuko kubera none ndakubajije n'ubu uko nyene wowe ntinya nsuku niko nawe ntokwibaza yuko usuko Idri je nawe tuzinanye igihe kingana gute deri nukuri ko Imana buri gikobwa ciza hari abamesha nyene hari abamesha kubwira ati ndaguhitishamo hari umesha kubwira ati leta ifise ibibanza ibi mpandana mpimba citamo wocuijamo akubwira ati bana usuko hari umesha banza kwanza gakuraba neza kwanza ingene usa kaca kubwira ati ngaho urahitamwe igenda aja mu mpimba ngabo nawe uraja ku mpanda kandi hose n'ibibanza vya leta usuko bana kujya kuntu wasa kijyagi ubujumbura barakugaburiye urajya uragira umusoso yego waje waranye bujya butabwa hari ya migba yita imiguta bwabuka mwari mufise hari umwe bwonze mwe mukama mwe mwanka kubara cyaba kwirukana ye turamenya ko urerewe mwijende bakagwa bujya butu kadufise kabiri karemvye rero kabiri karemvye kari isosi bujumbura ubu umusoso nahaje ntaco nari mbaye umuntu yagufata guki wafata uko gena afata ikintu nyine ikintu azikera ko azavuga yuko abatutsikazi batavyibo ndari umututsikazi nemwijenda none hapfu nemwijenda se bazima tutsikazi none gusa baratandukana baya si butusi yake oya bose baratandukana hari umuntu azavuga ngo butaye bw'ikigamba atari butusi sabasura umugamba kazi basi ntaco abatutsi nabi bururi urumugamba nyene urumugamba none hari abagamba nuzi ko ubugamba nuzi ko rindira gato nuzi ko ubugamba babwonze banze umugabo uyu yarariye reka banze ndakubaza ivyimbo reka banze ndakubaza mbe bavyita kwihutura umuntu kaza kwija ivyangombwa anganuku itakuru nkaje musoso ye fresh hamucumbwira ko ogenda ahantu usuko uhavuko kubera iki
kiretse uje kuraba jewe namaze gutanga inkwano aha kantu burya turagasubiramo umbwire neza ingene nabo kiretse jewe namaze gutanga inkwano nayane nta musore sore ngaho baba bobi bujumbura mu bushuhe kabona umwana aje amanukanye imbeho ibyo bintu sha niyo gusiga shaka umbwire experience kuko wewe ukaba utarahura navyo manake ivyo bavuga sivyo nibinyoma kubera je waraji wanje naco nakugize vrai ou faux vrai vrai sawa wowe gushika inosa usuko uri umukobwa mwiza subiriremwo ukwije ivyangombwa gatatu naraji wawe sirimwe si kabiri si gatatu ndagaruka ari jewe hari impamvu abantu beko baradukurikirana hari impamvu izisi nticari gukunda kwa nkorako voilà none nsigura rero ingene abo bantu mugabo bashobora kujya kuri Snapchat bakavuga abantu ati ngo naka byagenze uko naka byagenze uko uramenya ko ufise umwana w'umukobwa uramenya ko ufise umwana w'umukobwa biye bintu burya n'ugurukura aguma wewe biramaze uko bakonda kenemye ko baze ko wewe deri uri umukobwa mwiza Delicia ibi Delicia bana akademu ako nuga kiva ruguru sivyo kandazi ngako yawe akibano nk'abo bamaze ukamanyagura injuro nyinshi ako kandazi ashika akana kabo akasibo kimwe ni mu kibitoka kibitoke yabo je nibuka niga mu 8 usa ubwana bwo mu 8 reka kap abuturiza nk'insasu urabyumva ujya sino muhamagara ko ubyo abifata ibisanzwe ndiko ndavuga kuri wewe umunyegenda kwa muri mwijenda barashafise kakaruka kanyegenda kuko kuvugira mu gutu ko mu makode voilà wewe ushoboye kuvyatura je ntihombeshera waraje kundaba iwanje nibana mwigeto ntugara imiryango ibiri ndabesha David bra ntugara umuryango wa mbere wa kabiri kandi naho ko minduru ntaho gutabara kandi rero hari ahantu hinyegeje bra hinyegeje kuburyo naho nari gukoma induru sinzi ngifate yose yacize warahaje rimwe urahaza kabiri gatatu karenze nta na kimwe nigeze ndagukorera niki okay bisigura yuko umuco kwa mugendagenda wari ufise ntiwatinya kujya mu nzu y'umusore kandi kijyagiye sukuvuga ngo sinari bwahonje waruma okay urabyumva merci hajya wowe waza kundaba sanzwe mfise umwana w'imyaka 2 mukwiza imyaka deza hajya shebuka kwambaje ututuratu n'utwane wara ngo numwana mubwa yarankunda bob Jaho mwijenda baranyikundira gusa Inda gukunda mugabo urinzo yibuka n'uturata rero niko kandi n'ukuri kw'Imana urinzo yibuka n'uturata bisigura yuko bobo bobo sigurira umukobwa yoza mu nzu wawe haheze imyaka 7 akibuka n'ikintu yabonye reka ndakubaze Idri Delicia we none nawe wamaze kumbwira yuko ça fait 7 ans Delicia banzirindire ndakubaze wambwiye yuko ntiwari bwareke guhonja kijyagiye warahonja kabisa fresh oya kijyagiye oya Idri hajya rero jewe ndakuza utoroshe kandi urabizi yuko waza uzi neza yuko hari bishobora reka renda kubaza yuko ushobora icaguteye urazi yuko waza uzi neza yuko umwanya ushobora kwereka umukonde ushobora kwereka umukonde ijuru oya ego ari gukunda vraiment wabuzi bivanye nico twari duhuriye ko je naho nicari umviriza Deli no kuri abakobwa benshi aza avuga uti ko ngiye kuraba ujya mu meshi andashaka kwereka umukonde ijuru none banzurindire ndakubaza mbwira rero icaguteye kumva yuko je utobinkorera ayo ndabizi yuko ngira napfa kuva hari ugasanga hinjiye akandi ugasanga karabaye urazi impamvu mugajerera impamvu niyi je d'abord je na ndemeza umukobwa arinze agendera mu muhungu rimwe kabiri gatatu
umukobwa gende meze neza yuko abari bafise ivy'abarondero kubera hari abandi bakobwa bakubwiye ati dufume duhurira ahantu urabyumva je mu muco w'iwanje ingene meze muri kamereke wanje jewe nta kintu nkora atari uba wabishatse zimya urabyumva nuko uno munsi abakobwa niwe ariko baravuga hari igihe usanga bagiye bariko baravuga ari abo ba victime kandi ikintu kibabaje nuko abantu bariko baravuga ivyo bintu batagomba kuyerekana baribo hari umwe aravuga ati ngo je ngo barangiriye ibi hari uramani ku rutoki bariho nkande bon nibaze yuko aho uretse yuko kamera idashobora kumva yuko yoja kuba kamera cyangwa kagira iki mugabo we mvuga ati je par exemple je nkwabimbwiye yambwiye ko ari umuntu anonyme quand même sivyo je nkagenda bivugiye ngaha simvuze ko waje kundaba rimwe kabiri gatatu kanarenze abifuza ushikana bumenya yuko aho ibirato maybe usanga ivyo birato wagiye kubiraba muri kuraba yuko atari ono bambika amakondo ega abakobwa ndabazi byari muri ntuze hari umukobwa araho twigeze guhurira ahantu ariko Idrije mviriza usabondera amakondo mviriza deri abakobwa ndabazi n'abamesha ni kuko Imana je hari umukobwa yigeze kumfata ku nguvu nisikirize twaduze muri Primusic Muramvye muri 2019 Muramvye hari umudemu yari yaje guparticipa igana giye mbona umudemu yikoze umukobwa yanka gutaha man kube nabwo twebwe turara mu bapatiri twifatiye hotel mu bapatiri veni biba ngo yangurumva ngo nda ega muhungu nagiye muri chambre naye nafashe ngo umukobwa ajya sohokana muri douche ari nge muri toilette yingiyeyo ryari namba arafizano yaca mu maplafu arono ivyo vyumba rero vyo vyumba vy'abapatiri poshije guke mbona bakoze guke mu mufuko cumuye kondo kasa umwana amwe kuva ryari ko asha anondera kwiki uravyumva none we mu birato vy'iwanje vy'umwana ariko yarondera ubwo navyibuka nawe uri kure exagera no kuri ntushaka kumviriza bisigura iki umva ko generation ko mu victime none nk'ubu iyo nk'ubu usanga harimwo amakondomu impano zose wagize wasanze yuko warondeye munsi y'amahoreye ukakosa bo tugakosa ibo sibifanye ewe wasiwe nkumve ko jewe iyo je no vyatuye yuko waje wariko urabiharira yuko utaje muga dufate nk'ubu yaba kijagiye sinigeze ndabiharira yewe kumwubu kijagiye nabamenyeshe yuko na Jerry ubu yaba kijagiye rindira umviriza Deri twe tubwizana ukuri cyambere hoho Idris Deri tubwizanye ukuri yaba kijagiye wewe nari uko nyene wavyibaza waragiye ugacukumbura ugasangamwe amakondomu wacuvuga ati ngo jewe ngo Simbizi ikirato narakibona uku ka wagiye gucakambura warabiko atakondomu nari munsi nanje naragufashe ku nguvu rero oya nanje iyo dufate nk'ubu bishika bikaba yuwax nawe ari kucushigira muri Snapchat ngo na Simbizi ngo urumva ngo wowe nyene jewe vraiment nyimba jewe sinobivuga kuko jewe vraiment nta na kimwe wigeze ungira niyo mpamvu rero siko mugabo bajya babivuze sivyo barafise no reka kuvuga uko Idri hari abantu ngaha wewe wova muhira baba star urazi ndakubwira imitahe iri mu maso yawe je mbonesha amaso urazi imitahe iri mu maso yawe gusa awisize ibintu ku munwa washobora gufata projet yo kumara nk'amasaha abiri uko yagerageza witagatisha kugira use neza igisura yawe ndayizi Deri sokusa nivyo wisize mwanya muto nganda kubirishije togenda ingo no kubirisha yashowe nyene ubona bivuye ko vyose ari nabandi bakobwa usanga namenyara ya bandika ugasanga nk'uburagiye ufashe umwanya wose muri douche wikora ugira uje kuraba bobo ufate bobo n'umusore bati mwahanye gahunda numukwege dufate bobo n'umusore
uragiye ahantu sai n'umugabo w'umuntu je manfu ahubwiye muri rano mu hotel par exemple ukisiga ugafata ako kaboro wisize nyene ngaha kabona nye yuko ari ukuntu muza mukora ko ingwe mugaca muzicapa nkuko nyene ubigira uravyo gafata ugwemba ukikora ko ingwe zose ukazicapa kugira gususe neza oya kandi Jesse n'exagere ngo kandi urumva ivyo uba wagize umviriza ivyo uba wagize ubu uri kurahereza agaciro ugiye kuraba sivyo none agaciro ko egarana aragukarikira akakuraba tone kigeze navyo nisi je nkaje weraba bashaka kumbwira ngo uje kundaba sivyo no koga sindoga no kwibura sindibros ha je nagenda kumuraba mutipasa neza no gusokoza ugasanga ibishatsi biraparanganye mbere hajya nta kumwe na inati yavuga ati ngo ndanuka ugasanga no mukobwa yaje kundaba nsu sha sibisanzwe ha mugacupima egara umukobwa usanga uramukoze gutya gatoya gusa kacona ane aho uvuga ngo victime ngo Idri nyimba wewe unakuya umviriza bajya abantu nivyo barababaye tureke gufata ibintu minene none bagiyeyo gute hariho abantu apana bagiye Idri urafise umwana w'umukobwa reka kuvuga ndabafise okay nibitwara bazoba bwagaza sese none basaba ngo ni victime none nabo barafise abana b'abakobwa kunguvu uremera ko habaho kunguvu umuntu ashaka gufata ingwane ishura wiuno kunguvu kubakwa ego kubakwa birabaho voilà viole irabaho none viole ndemeza neza kwibaho none urabyumva mugabo viole sivyo mvuye mujaba wewe urakuze sivyo none Lindira gato nisikilize kidogo urakuze jewe ndakuze sivyo habwo muze mushimira Imana vraiment nukuri muze mushimira Imana kwera hariho ndafise abagenzi banje ucumbwira yuko ni yari viole umukobwa yaje yavuye yapfa araja gusanza huba arakoma uramubwira ati barantegurira inkoko arakataguye inkoko urakomanzi uratumye inkoko yasenkana baere arayitabiye uramutumiye ko umuvinyu wirakiza ibiri arawumomoye rindira gato yagukuramo rindira ndakubwiye inge twe dukora umvira ndakubwiye nuko ingene abamesha twe twabikora para dukora hama hageze yuko na wewe utora ivyawe agacha yikometse aho turi nka saa 8 z'ijoro saa ngapi sivyo uciye umushonora rindira gazene bigenda kumva yuko uciye ati mvira mu nzu rero ugende hajya ndakubaza aho oyi avuga ko namuhohoteye hajya ndakubaza ntawe andarire mu nzu gato sikiriza nyumvirize umviriza harababivuze uko wowe wandiriye ivyanje hama tuko mu nyumba none wari sasa tubandanye turyoherwe rero sivyo byanje babitabaguye inkoko imivinyu runare inde shamarisi miliyoni zibiri zatabagurukiye ngaho mu igeto haba ndakubwira ati nipe sasa kuya nipa na mie basi mbita champagne kuya nipa nenda kubaza urasohokana ugeze muri na urasohokana ukamuha rindira gato cyane mu basohokana ntibibaho ugeze muri nipe na mie basi wari gusohokana wasanze muhera oya warasohokana wasanze muhera ko ya nabivuze wansanze muhira je ntibibaho na mu basohokana kandi kubaza ntiwavuze ko twagiye gusangira wiuno inzara ari kubiswa ntateka nagutwaye mu restaurant ndagura inka z'igihumbi cyadusubira kandi mu igeto igihumbi turayaga imigambi urabyumva rindira gato wewe umviriza mbere neza ndakubajije deri urari inkoko urayitabuye neza hamwe nabwiye ati vuba ngo ndagutabura ko inkoko bayitabura uko nanye ndagusanzure ugacuvuga no sivyo ndazi narariye inyama nakijya ego nangorane ego umbwiye no ndakubwiye ati rero kumbwiye no
tukoresha ku nguvu oya itahire genda aho turi nka saa 9 z'ijoro mbangize nabi oya utamfashe ku nguvu ndabwira ati cika rero genda taha mvira mu nzu aho vraiment aho ubumuhaye agaciro kiwiwe kurumva hari rero abagiye bavuga ati ngo barahohotewe ngo muri ubwo buryo ngo barabataye none wowe unanyimana uri kurabe abato bo uhuye n'umuhungu aho umuhungu vraiment novuga yuko bafise umutima siko uhuye n'umuhungu atagufata ku nguvu nimba ari gufatwa ku nguvu ni ikintu kibabaje nakubwira ikintu kimwe la majorité y'abakobwa bavuze bijya naho badashaka gukora bibinebwe bashaka kujya iby'abandi nabo badashaka kuribwa ndabizi hari abakobwa bibinebwe none banumerera hari abakobwa bababajwe ku mutima bafashwe ku nguvu uko batavyiteze gute idireka kundu bafashe ku nguvu gute bisigure no ego turi mu kiganiro ngaha kuko ivyo bintu biraharawe je nakubwiye ikintu kimwe ubu tumirije amatora ategeza ko ibihuha byinshi urabyumva oya banzirindi ndira gato watanze akarorero mu gihe cy'amatora haba byinshi mbwa ariko ndaguhereza rero la réalité y'ivyo bintu wibaza yuko vyo bari bwo ndakumvishe yuko hari ibindi bintu bimwe bimwe biba kugira bicafuza abantu watanze akarorero hari nk'umupapa vraiment je byarambabaje vraiment urabyumva umuntu bashobora kuba ukavuga ati ngo mugabo wewe w'igitangaje ntamwe bigeze bandinga ngo ari umukobwa ngo naka ngo yagize ukuntu kuno mugo cubana yuko ari ibintu umuntu yabikoze yafise indi intention urabyumva kandi bamenye yuko ibi bintu birahanwa uretse ko bihanwa n'amategeko iyo wagirije umuntu kumbuga ngo rukana bumenyi ukamwandagaza kumbuga ngo rukana bumenyi hari itegeko rya 17 mars 2022 rya cybercriminalité abantu bari nyuma ya bino bintu baza barabeshera abantu naho buri mukuri sibyo si ibintu byo gushira ku marezo hariho igipolisi kibijejwe hariho za enapo urabyumva hariho za enapo ugenda warahohotewe ntuza kwidogera ku marezo sosiyo warahohotewe baragusunduye warabatswe hajya ari igihe bivuga kumvo z'uko wumva ukibabaye ugifise rero kubiriza ukitwa ugasanga mbe urazi yuko rero bivanye n'ukungene uwo muntu aba afise amafaranga siko ugasanga ntaco biriko bira aho rero uri kurasuzuguza hari nimama nakubwiye ko mu bigihe by'amatora haba ari ivyinshi uri kurasuzuguza inzego z'igihugu ega aho nyene n'igihugu na ministère public yafise yo kwitwarira ko yabasha kubwira ati none gute namba rivyo watwituye uranga turanga kuguza gukurikirana dose uretse ko je maze hari umuntu amaze kwitura ugasanga yantuze ntaco banza umbwiye ati jewe nabwiye ati uri mukobwa mwiza nabikubwiye namba uri nzu kwiza iyo myaka ufise wewe tuzinanye iriya seta unganuko irenzega mvuze ati seta waje kundaba unganuko sigura yuko wewe sigura ukaba utarahura nayo makuba uri nzu unganuko na bobo mukoresha wawe naranagerageza oya je ntana mugabo iyo kugira ngo je vraiment sino gukoresha vraiment kandi ndabizi n'umugore ntiyo navyemera kubera ahubwo ndakeneye kumenya bobo je ndakeneye kumenya ingene bobo bange n'umugore wiwe nawe nene ko ikibatoba nibihungabanye urugo tukwaze madamu sa ndabemera madamu je nka madame nta nivyo pfaye nemeye kubera yokira gusa kuraba gusa karaba gutya nta confidence agufitiye abanyeki bitoki tuzwi nabi niyo ngorane ni wiyubaha rero ugati ibona yo kwihanganira wewe cyambu cyane ari nze abantu nati bagiye bavuga ngo nabayaya ngo ndamena nivyo nagiye nabayaya bose iboro yero igituma bajya abantu babi kandi abanyegenda ikiza cyabo naho gupfurisa nkavuga niba ije Victimxxx igituma bashize ko bajya bafatwa kuko abara abakobwa bameze neza siko bameze rero ngira afata abayaya niyo mpamvu atagize abaki wari umuyaye we ni waje mwigeto nje warafashe igati ko vuga bajya ikana nayo guturitsa nticari gukunda yidri yaje wewe kunanira wewe hari impamvu kitari gukunda reka kubikomeza kazi ibikobwa byiza byamfashe ku nguvu n'inumi wewe baza birondeza sha wewe bona wirondeza mu birato shema akamabo kuma bahungu babika amakondo mu birato ariko mugabo reka duheraye zino sije yidri siko oya isije nitwo il très important kubera voilà nibyo nubwo niba muntegeza gukonvenka
Okay, nubwo uriko urashaka kugira ngo ntubivuge cyane. Uriko urambwira ngo bijya bintu bavuze ngo ntushobora kuvyemera. Kandi by'ukuri harimo abantu bafashe uretse se n'abakobwa gusa. Yari iby'abandi, wari iby'abandi ntiyafashe ku nguvu yari shideni. Idrisi niko ndasenga ntibazabikorera. Jewe kanda gutera story umbwiye ko umudemu namubatse. Umudemu twarahuriye ahantu. Nikamuziya mucopo arawujya. Mucopo special tese. Ndamuhereza amahera y'itiki. Atejo uzonsange mu Kigobe. Bwakijagera hakuya nitikaramira haba mu nyuma acabura n'igisanga. Urabyumva? Ico gisanga gisaba yuko ndamuterera ivyunguka. Cyane bukaye ko yandiriye ivyanje. Hamaji. Na uri mu baviyora. Pasitora rayi oya. Ega abagukunda gusaba atinya. Oya. Rega yemwe je wonyemeje ko je nagukundaga Idris. None wari ivy'abandi kubiri none muririki ivy'abantu. Narari ivy'iwawe siko. Mama niyo modoka ndayigira none kutabinyishuje. Ega sima kivyo kurya. Ibintu maze kujya. Umviriza ndakubwira wewe wambereye umwana mwiza. Ntiwabaye njyajya. Hari umukobwa cyagomba kwigira umunyamuji aho yari kwaramumesha. Hari n'abakobwa bigira yuko bajya amatike y'abantu ntaburumva. Nabo kumusaga. Kandi uzorabera majorite y'abakobwa bidoga. Uzosanga n'abanyamusaga. Urabyo? Niyo mpamvu. Urazi impamvu? Araza ngaho uzogende n'ubu mu bubare. Uzogende za Malibu, uzogende za P Club, uzogusanga abakobwa kumusaga. Jobless. Nakaza afise. Abakobwa zariya za musaga za mutakura. Urabyo? Ugasanga umudemu ahereye muri Zanzi. Zanzi inzoga izimbutse n'ibihumbi 10. Ibihumbi 10. Uravyumva? Ayikarangwa za gataho. Ukora nisikiriza? Akava Zanzi, yava Zanzi, agaca yinjira Beba barava Zanzi bagaca bajya. Arava Zanzi gato, agaca yinjira Win Club. Sivyo? Gakaraoke gatoya. Agaca yinjira muri P Club. Sivyo? Sai Crystal, yava Crystal. Agaca yinjira muri Blue. Urabyumva? Yava muri Blue agaca genda kumarira hehe? Malibu. Urabyumva? Sange akava nka Zanzi, agaca genda direct ku Mutwenzi. Urabyumva? Ku Mutwenzi karaoke gaheze gato agaposha gato nko ma 2 heures agaca vayo agacomoka muri P Club gatoya akava. Urabyumva? Agacereza muri Malibu. Aho gasanga ikarajya umuntu umwe. Uwo muntu yirishe abamubatse abamufasha. Aho ndakubwiye kuri abo bakobwa abonyere batera indura. Jobless nakaza afise abibujumbura nakaza mpora numva muri ntuzenya muri etat civil. Uzoze kuri etat civil yanje ntuzokumva ati ubundi ni naka numwigeme abibujumbura ntakaza afise. Atakaza ufise cy'ubujumbura gute? Atakaza ufise uri umukobwa ntakaza ufise. Sivyo? Wowe ayo mahera ujya muri Zanzi, ujya muri Malibu, ujya muri P Club, ujya he uyakura he? Uwa ayaguha hageze ko yihemba ucugenda mu marezo sosiyo utera induru ngo yambatse. Shayibiro ahubwo ngira uracuritse Oya nibibaho. Uracuritse kumva yuko umviriza umwana mwamikazi wanje akazo umviriza. Umwana wanje mwamikazi akazojya ayabahungu bakamumena ntazoza kumbaza jewe. Numa mu mwana wanje nzomigisha ingene bakamisha amarezo azokura zingene akora ivyunguka. Ncingaciye numva umenga urandiye mu mutwe. Ndakuriye kubera wasashikira amafuti jewe. Oya uri kurambira. Abantu bagenda baranaza je nk'umukobwa yopima kanshira ku marezo.
Okay, dufate nk'ujya muntu no musi bamuhamagaye nko mu biro siko bakamubwira ati ingo mu biro nyimba akazi kana kugiye ku ugatanga amahera ugatanga igiturire kugira bakaguha oya aha tiko ndavuga umukobwa ega n'ibibiri udafite amahera utanga ega banzurindire rero ndakubwira ukavuga nk'umuntu jewe mama mwamikazi yari umutingo abandi ngo ndabasaba ngo miliyoni naramubwira ati sawa na miliyari ndapana mugare bwa wiwaye bwacu bwo mwirigana bwo kuvuga ati ngo umugore nkange kuri simwe ngo umugore ngo araryoshe Bobo yari umugenzi n'ukuri kw'Imana urabona ngo umugore wawe navuga ati yewe yize audite numbaza ivy'amahodi ibintu mwene ibintu byari bikena ati aramurondera kuko ngo navuze ngo kwaryoshe namufatiye ama message nabo ya message amezi yacyanye umuje ega bakobwa bo mwijenda hari aga specialite kaje ngo yagomba ngo honje umukobwa wo mwijenda mbwa ati sikumjame ko nakiri sawa radio n'inkuba mwamikazi yacabe ikiguguru umva yuko yabakubiswe mu yambiri kwarondera akazi nyenere kuri babandi usanga bagiye idri nko mu biro gupatana nk'akazi ugasanga bahuye n'aba boss urumva wabishatse sha ni faiblesse bakazura gaheba oyo ugasanga bafashwe ku nguvu bazi oyo wabishatse no nkawe bantu b'Imana Idris ntiyemera ko ku nguvu nkawe imyaka ufise bajya abantu rero bariririsha kera amashuri atarabaho umviriza amategeko ataraza ibyo bintu birababaje umviriza kwanda ndakubwire amategeko ataraza umviriza ndakubwire deri amategeko yanditse ataraza banyokuru bacu barongoga bafite imyaka 12 13 yapfa gusa kugera babona ati bararaba gusa ku mubiri babanyabugezeko yabakowe bisoye ko umubiri baba bamaze kugera ahantu none we ubayeho gute waramaze buri kirumbo babita gute buri kirumbire na buri imyaka ufise ukambwira yuko utazubira ega washaka kujya umviriza washaka kugenda nkano mu biro ugiye gusaba akazi mugabo asanga mu boss ni bogare nka Bobo ubwo imyaka ufise umviriza kubwiye ati kuva bana utanguye kuzana bagita gute zijya Bobo mu kirundi kiza bazita gutega Bobo inzya nimbabarira amatwi ninzya mu kirundi twe twigisha ibintu bya ntangorane ninzya maze kuzana inzya kagira amabere umviriza ibi nizo nkwaye dufise kagira amabere babona ati umwana yakuze abaranzi baba bamaze kuza ico gusa abaranzi bakora baraba gusa yuko umuryango uvamwo uri compatible urongogwa ushobora kurongogwa no mu muryango bafise nabone umusore yageze mu bigero babyo nta myaka bari bazi ibintu by'imyaka bitangiye kuzubu babona bati uyu mwana turabona ko yageze maze kuja mu butinyanka papa bakabona ati fresh bacha batwara bakabara kurangiye ahantu urabyumva bisigura yuko ico gihe barongora ni vyiza usigaho bisigura yuko ico gihe umubiri waba wamaze gutangura kukugora usigaho tanyigiye cyayibaza rero imyaka umubiri ukumazemwo urashobora gushika direct mu biro by'umuntu ukabona boni boga batangura kubira hamwe gacumera nka fani ukabona abakobwa ashobora kubira ukabona amazi amugeze ngaho ku birenge ukabona aradondo kubira urabyumva ukabira apana ivyuya niyo mpamvu bayita ngo amatemba rubingo urubingo rero ni ngaha gutya niyo amatemba rubingo urabyumva none ico gihe ububatswe ko tunzi abantu benshi ivyo byabaye bakitwara abantu ko bagize amatentative nishaka kubivugana kuko uri kurambira ko ku nguvu ntihashobora kubaho umuntu akumva yuko avuga iki wijanye kandi bajya witwaye si ku nguvu none fata nk'ubu uye uragiye kuraba umuntu uzi yuko ugiye gupatana akazi siko Delicia jigi uzakunda bawe gupatana akazi wasanze mu igeto kandi naco nagukoze nta nigeto kwanza wasanze muri chambrette naba muri chambrette nta naho namusanze naba ukaza wumva umviriza ico gihe nari impangiye Lionel mu Kigobe imbere ya Assemblée Nationale naba muri chambrette igeto umva ushitse wasanga intebe zose mfise zuzuye kw'impuzu ku buryo washika wicara ku gitanda kandi rero nkayo n'umumeshante wanashaka wicara hagati neza ku buryo ngize gusa gutya hari umukobwa w'umumesha uzotinye umukobwa
ashitse gusa mu igeto aca kubaza prise iri he charge ya telefone uwo ntayujya ntagiriye ntayujya umukobwa wese azoshika agashika yakubwira ati muri aba bakobwa akaba ari bamwe dabo urabona ko igitanda kiba gifite amakere dabo ntiyicara hagati we waraza washika wicara gutya eraba gutya wane igitanda hagati bisigura yuko waba uri tayari yuko ndakubinwa mama binwa uba kwari gusa kubinwa ugacurabisha ugaca wereka umukondo ijuru mwari abandi niyicara hagati y'igitanda je ntivyari gukura wewe afata kuri zirya nkingi z'igitanda ziba ari zine ende 3 4 aguma haji hagati kujya ukeye no kumubinwa aca afata ukonta bako nukumenyera aba bakobwa bagize bicaye hagati y'igitanda bicaye yatanze telefone yabashajije isharije ya telefone yicara uku ajya afata uku kuri rya nkingi imwe ntahava mewewe Idri ingene waje ntaco reka tuyireke hari nundi mukobwa yigeze kuza yihagene mu kigobe yaca yiyicarira mu muryango Sofani bagindagara zanje yariye nyakuranduka yakuririndagara ndagwaye nari mfise mapuru mudada umudema cyambwira ngo ebana untekera indagara poa mbe umukozi yarahari yitwa gutambe twa Desire sinebuka hategura indagara za bien bice biharare yuko arundi ruko rufise imbomo ndiraga ingene gwitwa umjama yarumpaye pass genre uwo mudada yari yambwiye yuko aza kuza ndamutegurira indagara yari mudada twa tumera kwari nk'uko iwawe mbwa untarayike muhavuga ati ujya kaza no musi ndayivuguta urabisikiye rero uwo mudada cyenda musibisha ngo nzanye ubundi nzeti ngo umudebece azinduka yigira muri Kongo ntiyagarutse n'ubu sinzi yageze ngo yaranarongo urabyumva ngira ubu yiwayi rero ngo nzanye ngo ntoye iyindi vote araza no mwigeto kumbe n'umupro icyo yakoze bana kwajya naba hari umuryango wa mbere wugara hari akanwa k'akabarza ugaca winjira mu myaganyo yagumye mu muryango wa kabiri aca yicara ashashira ukuguru gutya hejuru uramukuraho uramubaka ntabwo ari komando niyo rero rimwe aba bakobwa bose bavuze ibyo niba aba pro bamwe barara muri cristal barara majoro barabizi n'abahinga abo ntibabashwe baratanze gusa bakeneye gusevya abantu ahubwo tout simplement abamesha babaye abajanja ko bitabaho rero babakinye nka zimwe Pascal Petit Frère warakina akakwereka ishakoshi yuzuye amahera witeze ko azoyaguha ukarangira guhaye igihumbi cha bisi ubona miliyoni kandi rero kurazigendana abo oyi bariwe n'abajanja bapoweshe reka tuvuge yuko bitabaho abo bariwe bure bariwe suru anyway ntibafashe ku nguvu abo bariwe suru eje bundi barekere kuza barasevya abantu ngo barababatse okay nibibaho rero gufata ku nguvu reka tushira usha suko si muri zo nzira zo kujya iby'abandi nabo bakabiriye ntababa bariye eje bundi ntuherutse kubaka mu mafaranga y'abandi bariko barayagusaba na mafaranga y'abandi nubatsemo dollar na mafaranga y'abandi nubatsemo warayubatsemwo umviriza sheri wanje ibyo ntabikunda amakuru y'ivy'umugore wanje ibyo sheri wanje ntabikunda nabikunda gute iyo n'indirimbo yasha ya Double J sheri wanje ntabikunda nakunda yuko mumbaza ibyo by'uburanza byaraheze sheri wanje ntabikunda we yamvuze ko wayariye je sheri ndakubwira ico nakikwishuye neza nge na bobo kandi ngo murabifitaniye sheri wanje ntabikunda sheri wanje yarambujije ati ntagire commentaire nimwe nzigera kumva byo rubanza rwanje na bobo nari natagashira akabashira kumwe na bobo ngo ari ibintu mufitaniye hagati yanyu bobo bobo byazo bivuga n'abasheri wa bobo avyemera jewe sheri wanje ntabikunda sheri wanje ntabikunda mugenda no kwiraba kuri YouTube indirimbo ya Double J nshasha yitwa ati yaguhaye ivyunguka sheri wanje ntabikunda yaguhaye ivyungu kubera
kubera uri kuramuvugira oya 50 zikaba zirako indirimbo narayumvirije cyane numva irahwanye n'ibihemba ndiko ndacamo urabyo nza gusanga umuntu azombaza ikintu cyose about iby'urubanza ndarabivuze inshuro zikwiye naze gusanga nzomwishura ijambo rivuga ati sheri wanje ntabikunda yaranye nkiye muzorindire nitwakora urubanza naho ntimuzobora abandi bavuga yabisiguye ibya mafaranga amafaranga ni nuze yari yeskije 26 life sivyo rero oya 26 life urumva yarihuse ni kwa kundi uri kwategura urubanza urabyumva ufise stress nyinshi sivyo umuntu akagutelefona ntiwitabe urabibona ega kubera urubanza rwanje rwabaye mwibanga bobo nguyu ngamubaze ama invitation bobo invitation yama yasigaye nk'imisi 3 urubanza rubi akanyeje nuba ari zugifise bobo ngine ari zugifise ngena bobo shane ri natazobera oya je bobo nukuruka imana ama invitation suno yansoreje kandi nta nivyunguka namuhaye igaje abantu bagiye baranterera bitandukanye inkwano umuryango nuwayitanze urabyumva gusa urumva neri nati yakangutse abonye ingene uru rubanza rwaye runiniya twari inkoko urazi ko imanza zuba abantu benshi kumva z'uburyo yuko nifana umva bida mubaze ngo yo bobo ariko zumva kidaje kirasirikira hasi ukazo kumva mu rubanza umva bidaje ngo pap manake zahetse twongere meya heza bakuza oya baranyoye baranariye se gembe yageze yuko urubanza rwera ajyama hasi yahaze uranzi ko umuntu aberewe Henken kuboregwa Henken niyo nzoga ya mbere uboregwa wanyoye inzoga ejo bundi ahubwo ndibutse uvuge ngo Brarudi yahomvye kubera abantu je none Brarudi yari nabonye video ya Premier Ministre harimo n'amashinga amateka bamubajije ikara cha Brarudi yabishuye ijambo rimwe nitwofata amahera twoshize twayifumbire ngo tuyahaye Brarudi ndavuga ati nivyo none nasemereye kanga mvuga yuko amahera amadevize Brarudi hereza ba Bruce Melody nabanda va muri Berbe sa utashika franka bakupatie Brarudi devise ubeshe ngo ugiye kugura ifumbire kumbugiye kuyahadacu so turakuwa na akiri sawa Niyo byadaju biragira none idolari 200 bamuhaye daju bagenda ega bayakura muri Berbe ega Brarudi inzoga izandaza mu marundi sabuna shika amadolari y'igihugu uyarishe none dajuweza ko bamuhemze frambu Bruce Melody bamuhaye frambu frambu babuhaye Double J Kiriku Estanishi bakapatia marundi mais Bruce Melody bamuhaye andevise daju bamuhaye andevise ma devise yavuye muri trésor public kora idevise ni igihugu kiraho mbere yo kwera abastar muno mwambiro tauto wapi none muri $100,000 dolari amajana ngahe byose none sa amafaranga nurike none ntiyagiye gusaba ati ni mudwe devise egatwe genda kurikirana ibiyago mbwa ati yavuze iki daju yahawe amadolari Bruce Melody yahawe amadolari none ayo madolari yose bagenda kuyasaba leta none ya loro uvuga ati ngombo yagura umwambiro kumbugiye kuyahereza daju abatakupa ndo yivore baze cyo twakira uko biri twige kunywa kavukire mu rugomba marudipe baracyakora cyangwa tujye kumwisongozo mu babikira yesa umwambiro uri simple cyane tumwe kanyanga cyangwa saporo saporo birice kanyanga ni sawa kanyanga nta iri propre ni propre ayo rero tuze turiga ingene tuba ba patriote dukunda ivyacu nikanga nababwiye ati Brarudi nitegura amafaranga yahereza yaduhe twebwe amarundi twe dutura mu marundi ega jewe umurundi naho ajya amadolari yahereza jewe ndayavungira none yashira kuri marché no araguma asirikira mu Burundi ndayaha umurundi aguma mu Burundi agakorera mu Burundi naho no yashira kuri black market kubo ndashitse kuri black market niyo fresh kuko bayamfatanya yasubira muri leta bamfashe mpiri ndayafise asubira muri leta mba nungukiye leta
Hajya abantu ba mbere uzorabe nka fraude yo bayigufatanye leta ibayungutse sana kubera ikibigurira icyamunara kandi mugurira icyamunara banza gutanga caution urabyumva twarafasha amamoto twarafasha imiduga bakoresheje mu kwiba ibwo n'ubuco butunzi bwa leta bisigura yuko na black market tuyimfatiyemwo leta cyangwa mu kado plus urabyumva rero Brarudi nizimenya renge nikorana n'abantu natwebwe je narababwiye twe twarikomeje apana turakomeye ndakubwiye ati ikintu utagikora ukuzohomba zibatwumvira ndo ivo mama yangu tuko turagira ku musozo tuje kwa Ivan rero yakoze iki turaja muri ntuze yiwe mu giteramo yego igiteramo ni fresh tuzocita hamwe abarundi gusa tout simplement nizere ko ari igiteramo cya nyuma gikijwemo mu cy'abantu je sinzano nabonye uvuga ngo urumva nkeneye bahanga bakicitabo bimeze kanane bimeze iki giteramo abarundi bazocitabe ku bwinshi sivyo hama hagende kuba aswe wadufate nk'ubu kiya giteramo kirimwe abarimbyi benshi b'abarundi haje kinze kimwe abarimbyi benshi b'abarundi usanga babahaye soro bamwe mugacu usanga biraryoshe ejo tubonye dufate nk'umuririmbyi umwe avuye hanze agaca ahurira kuri stage n'undi muririmbyi umwe gusa ajya mahera abo bahaye ari abaririmbyi 10 yose ukayeza umuririmbyi umwe gusa bisaba yuko tugira inguvu abaririmbyi bacu tubakomeze n'ahandi vraiment Ivan naze karibu sho tuzogenda kuyita balo 5 amatike aragugwa kuri arena bashogenda amatike canke kuri nuzenya kuri source du Nil lo 5 kuri lo 4 ni show y'abarundi hajya kuri arena lo 4 lo 5 source du Nil ni show y'abarundi abarundi nibo benshi gusumba rya Ivan umwe rimwe gusa kagaciro suko ngo Ivan ngo arje vari ari kucumurutisha bari ngaha no ife ko nabarimbyi bacu nabone biyumva yuko sama irageza abanyamahanga basure bagaruke bazogaruka gutari ari amahiti bafise egana Ivan aje ngaha nta hiti nimwe afise ngaha ngira indirimbo yo iri hit unyene ngira indirimbo imwe ya Ivan uziri hit iri kuri what amuna ni kuvuga Jeffan yarabinsiguri Ivan yarabimwemereye kuva kera kwa zoza nayandi Ivan sumusani ari kuza ko ntagezweho ngaha kandi si we wenyene nta murimbyi numwe agezweho mu Burundi mu Burundi hagezweho ba Double J hagezweho ba Dramati hagezweho ba D1 hagezweho ba Rinoji urabyumva hagezweho abarimbyi mwe nawe cyo dukomeza n'aba diaspora abitwa ba Adam yitwa ba Jean-Marie ba Gospel ba Adam n'abandi twaduze ku buryo ejo batwumvise umunyamahanga aje twumve ni Adam uwikunze aje ngaha kino kibanza ba Ivan kubera cyangwa aba badaju ko twumvise ngo Adam wikunze yaje bakamuhereza naho bamuhereza $50,000 menya ko ayo mafaranga azoshyakoresha azoshagaruka ngaha nyene azuguramo parcelle ngaha yubaka inzu ngaha amafaranga azosubira mu mabanki yo ngaha mu Burundi mugabo la majorité y'abanyamahanga baza bazanya amabegi baje kuyora amadevize bakuye mu mabanki yacu batekera batwara Numva yuko ni byiza yuko ya mafaranga aza kaguma ngaha agasirikirira ngaha agakora ibintu biri ngaha. Niyo mpamvu rero bisaba ariko dufata nko muri gospel twaduza ari abapasiteri bitwa ba Jean Marie n'abarimbyi barimba neza gospel sivyo baba muri za Canada abutwa ba Adam wa MT number 1 abitwa ba Juliam n'abandi komsa arakaguko kuvuga ati reka tuzane uwo hanze dusange uwo hanze tuzanye n'uyu wacu mugo muzika arawukora nga ugakunda muga bakamukora hanze abadukere n'abalokale banga tuba twifitiye nga ibintu bikaryoha uzubona no mu Rwanda baravise abantu nka ba Debeni na ba Medi usanga ba muri Etats-Unis yibakeneye gukora akantu kari special barabitiza bakaza mugabo valeur y'umuziki wa bikaguma nyuma bake bakira abantu nka ba Bruce Melody bakaguma bo bari wabo abemo muri Tanzania niho Diamond yafasha karera akaguma nta munyamahanga uzokumva ngo bazanye uzurabona umunyamahanga za muri Tanzania Diamond aba yamutumiye akantu sinzi ko muri akabona nazo turakeneye tubone yuko twokora ikintu turonka abaririmbyi bakomeye haba indani na diaspora ikomeye hama
aya ma entreprise yacu ndusubiye kwemera kandi twasubira guhomba dusabire Brarudi yuko yosubira kuvyuka nizo twirengagize kandi Brarudi narabikubwiye kuva mu ntango yuko bizogera igihe ugakumbagara n'ubu ndabisubiyemo ndabikubwiye turabana gutya face to face utaduye ivyunguka uwo kiya gishira muzo tucemplantamwo nudenya kanyanga batahomba mu gihe cyose bazobabona ko turi bigugu bakatuzanira abanyamahanga bagenda tuzobakona tuzobakona n'agapepu ka nyuma kabaherane sans pitié bochaze rinkirindi shiramwe rifise ivyunguka rekadushira no tutabora abo turibo ahubwo sinzi nka ijya Burundi bro babaji bakora soma Burundi bo bimeze gute ko bitamanuka none ngo biramplace noze bubone muziranye sa system ngozi ari muri Burundi bro ubushi Brarudi Iratembagara ni cy'abakoroni cy'abahorande pandi system y'abadede ire nani bro bakwe pandishe soma Burundi igihugu cyose kinywe bagwize makaziye tugahutura muri Brarudi ndayitse Brarudi badwa makarato cyahombye Gitembagare cyo tuduza Burundi bro soma Burundi cyakwa yandi ma produit barafite n'izindi nzoga pandisha ibyo by'aba Brarudi by'abahorande n'ubundi n'abakoroni tunachana nabo idri ndagajema tutangura ni impeke twishira mu macupa impeke imitobe isongo wagwa sa mariage vuba cyane byari none vuba wewe uri umunyegenda nta munyegenda ivyo bigenda binyagirwa mu kanyegenda sawa merci merci beaucoup sawa papa wa mwamikazi sawa ma ezere kuzonsezera Bese njani kandi bazavuga ngo njani muri service bobo nangana ngo vuga iyo umukobwa yaragukunda ngo ntumuseze ngo acagira umwako atararongoka ko bo barakubeje ko Delicia agize umwakure yogira umwako I don't know sinzi bizokuva ko ekanya ni arono ntavyude impamvu uraje yaranseze umwana mbona nipa natakorewa vipi kumbe niko bababwiye wakoze ashimara afise imyemere yanyu muri bizarre umba baramaye utegeza kugaruka kumugombo je kurara kararetswe uwo muco wanyu si mwamikazi uzura mushira ukazunyandikira message ngo mboze kuma chanda ashozoisanga ni wanyu chanda isha kuri Facebook BBG kunamba ari BBG ikintu utazopfu nabonye kuri himbaza Hanze Delicia nico abakunzi ba kama ndabashimiye ntariko muradukurikirana twari kumwe na Simbizi n'umunsi ndahuvuze Simbizi twari kumwe na Simbizi ndagushimiye Sim nizeye ko uzontumira muri mariage nuzoburuza no muri service nuzomisumo gusa nuzomisumo oya nta munyegenda atanga isumo ori bro man Kuti wagira yes abonner, j'aime, commentaire, partage. Kumwe na Hanze Delicia himbaza. Murakoze cyane. Bye bye, ciao.